dushaka yuko uno munsi abari mu ntara z'iki gihe banywana n'izindi ntara bagiye hamwe kugira bagire urunani. Dushaka mwiga kunywana. Tangura rero ya migambi y'iterambere muri kumwe mwese. Ururumuri kujya mu ruhanahana niko muzamuriko muranywana mushira hamwe ya migambi y'iterambere. Nuko uhera mu mwaka uza duhejeje amatora ntituzoba tugikora muri ya nkoro ya kera, tuzoba dutanguye bishasha kugira rero ntitwigere duhagarara ikivi gihe ikindi. Mu makomine yose y'igihugu cacu uko ari 118 bose barafise imigambi y'iterambere ya komine, kijya gitabo c'imigambi y'iterambere ya komine. Dushaka yuko uno munsi rero abasitanteri bagiye hamwe, amakomine yagiye hamwe, bijya bitabo mu bishire hamwe, kibi gitabo kimwe c'imigambi y'iterambere ya komine izoba yagutse. Ikomine y'uno munsi irafise igitabo c'imigambi y'iterambere. Ururumuri ruje kubafatanya kugira ngo umwe wese azane irya migambi yarafisiwe, uwundi yarafisiwe, kugira ikomine yagutse igire imigambi y'iterambere kuri bose, ku mitumba yose zobigize iyo komine yagutse. Aha rero ba musitanteri mu vyumve, bagize inama za komine mu vyumve, aha tuje kubakabura kugira ngo hazihagire mu 2025 mufise igitabo c'imigambi y'iterambere ya komine yagutse. Iyo migambi kazobigizwe n'imigambi yose y'amakomine y'uno munsi. Iyo migambi muhejeje kuyikora muzoca ico gitabo ikomine yose ikijane mu ntara kugira ngo intara nayo yagutse iteranye iyo migambi kibi gitabo kimwe cerekana imigambi y'iterambere mu ntara. No kuvuga ikomine yose izoba yazanye n'indi yazanye babiteranirize hamwe bagire igitabo c'imigambi y'iterambere y'intara. Hanyuma rero mu ntara bace bafata igisata cose, nta gisata kitagira umushikiranganje, bace bafata barungike ubushikiranganje bwose kubibwega, umwe wese aronka ivyiwe, aronka ivyo azokorera mu ntara guhera mu 2025. Intara yose izoba ifise amahera izokoresha mu mwaka. Murumva ko ari higanwa. Intara y'ibinebwe izosigara inyuma kuko umwaka uheze uburyo yarose itabukoresheje bwose babugwijijwe n'ubusa. Mu 2025 nico tuba twawise yuko uzora umwaka wa mbere ugana mu 2026. Hamwe twokorana umwete dushobora guca dushika mu 2026 tukiri mu 2035 mbere. None rero ururumuri ruje kugira ngo rubanywanishe ikomine ku ikomine, intara ku ntara, kugira ngo ruze ruheze kuzunguruka intara zamaze kunywana neza, musigaye mushira imitwe hamwe mutunganya imigambi y'iterambere.